Bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Bakunzi b'ikiganiro Rhapsodie de realites, ndabaramukije, nizere yuko aho muherereye mumerewe neza kandi mwagize weekend nziza. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de realites cy'uyu munsi mugiye gushikirizwa na Berize Nshimirimana. Ijambo ry'umunsi riravuga amategeko ajanye n'isengesho ryo gusabira abandi. Turisunga ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Yesaya ikigabane ca 43 ku murongo wa 26. Haravuga ngo nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindanishirizwe. Iyo dusenga na cane cane mu gihe dusabira abandi, birakenewe ko dutahura ibijanye n'amategeko y'ijambo ry'Imana. Bisaba gutahura kwimbitse mu vy'amategeko kuko ari sengesho ryo kuburana, aho werekana ikibazo cawe ugasaba ivyawe, uratanga rero imvo zumvikana zihuye n'ivy'amategeko avuga. Ugusengera abandi gutandukanye n'isengesho ryo kwizera, naho risaba naryo nyene ukwizera. Isengesho ryo kwizera nukwatura wizeye ko bibaye. Ugusengera abandi rero bisaba uguhozako canke ukwinginga, kutabifata minenegwe kandi bisaba kubishiramwo inguvu. Ivyo bitabaye uko muri iryo sengesho bishobora kutagenda neza nkuko wari uvyiteze. Mwisengesho ryo gusabira abandi ufata ikibanza hagati y'Imana na usengera. Useruka mu mazina yabo, ukereka Imana impamvu ico usaba gikwiye kuba kuri bo. Nico gituma iyo usabira abandi ukwiye gushiramwo umuco mu bijanye n'icyo amategeko avuga no mu vy'uri kuraburana. Iki rero kiruta cane gusaba ikintu Imana kuko ho ari ugutahura ububasha wahawe ukabukoresha kugira ngo uhagararire ikibazo cawe. Mwige rero gusengera abandi no kuzana imitwaro yabo imbere y'Imana mwisengesho. Mwige bihagije ijambo ry'Imana kugira ngo murimenye, bitume bigufasha kumenya ingene ukwiye gusabira abandi wisunze ico ijambo rivuga. Mwibuke muri Yesaya ikigabane ca 41 ku murongo wa 21 havuga ngo nimuzane imiburano yanyu niko uhora hagize, muserure inyanduruko zanyu zikomeye niko umwami wa Yakobo agize. Hanyuma mu kigabane ca 43 ku murongo wa 26 haravuga ngo nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindanishirizwe. Ubwizigirwa bwacu bwuko atwumva akishura ibisabisho vyacu guhagaze ku ijambo ryiwe. Imana ihezagirwe. Turashitse mu mwanya wo gusenga. Dusenga uku gukurikira. Data utunganye, ndagushimiye ku buntu bw'isengesho ryo gusabira abandi, aho nshobora kubasabira nkerekana impamvu bakwiye kwishurwa nisunze ijambo ryawe. Ndagushimiye ku bubasha wampaye kugira nshitse ubugombe bwawe kw'isi no mu buzima bw'abantu bo mu bice vyose, mu izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie de realites mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo uku gukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.